nuko bakunzi ba Eagles TV ndasubiye kubaramutsa ku indi ncuro uno munsi twagiriwe ibakwe ryo gushika kuri rino genekerezo ry'itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2024 nta nkeka umaze kumva turiro 11 Mei. Ndakeka uca wibwira ikintu turi mu kibanza rero ca Prison do Gitega ibohero rikuru rya Mpimba y'Igitega aho mubona ko turi kumwe n'abahasta batandukanye aho baje kwifadikanya na bagenzi babo basanzwe bari mu ibohero rikuru rya Mpimba y'Igitega kugira ngo nabo banezeregwe kuri uno munsi naho bari mu bihe bitoroshe. Turi kumwe rero n'umwe mu basanzwe kumbure bafasha neza na neza bagasahiriza agasabuni ku basanzwe bari mu munyororo na cyane mu Mpimba nkuru ya Gitega aherekejwe n'abahasta batandukanye nkuko muriko murababona neza na neza kuri screen za Eagles TV. Mpereye kuri umwe mu batumye kumbure iritunganwa ryo kuza kugendera abasanzwe babufungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega, reka tubaramutse Eric Jimbi canke Maître. Ndakuramukije kundi ncuro kandi ndabaramukije nanje. Muraberewe cyane kuva hasi gushika hejuru. Ariko bimeze nyene. Buri mwaka mwama mubikora aho muzanira agasabuni canke imfungurwa zitandukanye abasanzwe bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba ya Gitega. Ariko kandi mba nkeneye kumenya eske iki ciyumviro ubwa mbere na mbere cyakujemo gute kugira ngo buri 11 Mei wame ugendera noneho abari mu ibohero na cyane mu Mpimba ya Gitega. Yego murakoze cyane. Tuvuga ko ababakwiye kuraba ari Mpimba gusa mu ntara ya Gitega. Nabari bo bose umva ibinda bikora nk'umuntu nanje ndapfunzwe. Nzi ibijanye n'umunyororo ndi ubuzima umuntu afunzwe abarimwo. Yego ibinda bikora nanje nkugeza kubikorera ugene mu prison mu ibohero rikuru rya Rutana. Ndazi ko abaririmbyi benshi baratugendeye, abanyamashengero baratugendeye, abanyamadini baratugendeye. Abona ngene mu mutima umuntu aruhuka atezuka. Ubona ko hari abantu bakiri hanze bakuyumvira ko nubwo buri muri prison. Je bituma rero gushika no bitaramvamo nk'ivyibuka bibona ko nanje mu Kimana yampaye no bikorera abagenzanje na cyane mu gihe mbanze ubuzima barimo ngene babumeze. Harabiyumvira ati eske inyungu ukumbure ndakeka ko hajyanye uba wasohoye kanoti katari gake hariya anyengira n'intererano ibanke cyane usanga kenshi mwakoresheje uburyo bw'iwanyu. Ndashaka ko wombwirira bajya abantu biyumvira ati eske Eric Jimbi kubona ashobora gutunganya ikintu nk'iki buri mwaka le 11 Mei akaja gutemberera noneho abari mu bihe bitoroshe noneho abari mu Mpimba na cyane Impimba rikuru rya Gitega ari naho mwegereye cyane. Bampere umuco kumbure intumbero ubu bifitiye kugira ngo ubagarukireko. Ego intumbero mba ndabifitiye ni wa mutima nyine gukunda no kutibagira nawe bibazo ba warabayemo. Ndabikora kuko ubuzima bari mwomba ndabuzi ndazi ko ari ibintu bitoroshe. Nkabikora kandi nanje nkugeze kubikoregwa. Ego igituma ntavyibagira nuko ndazi ingene biruhura, ndazi ingene wiyumva wumva utezutse kuko bituma ubona ko iyo biri hose igihe n'igihe bizoshika usana kuba umuntu nk'abandi basubira kwidegemvya. Ego intumbero nyamukuru niyo kwibuka ko ndabikora ko nanje nigeze kubikorerwa. Ego ubu mwaka rero bitunganije gute? Mwabitunganije gute? Uyu mwaka ukuntu bitunganije tuvuye muri studio twavuganye n'abantu benshi ngira ngo benshi barabizi tumana twahuriye ngaha n'abantu benshi bavyumvise ku maradiyo atandukanye. Twasumye twabazaniye dusabune dufise twazanye amashu twazanye ibijumbu. Ego uko biza kuba bimeze baza kubidushimira uko nyene ngo buryo dufise twari yarangije tukumene twa Vitali ngaha tukumene twa Baidimo ngaha n'abandi mutabona ngaha ariko bafise ico bakoze kugira ngo bino bintu bikunde bishoboke. Ubu bitunganijwe nuko mu mwanya ndibaza niba duhurusha turagenda indani turabe abakenye gusumba abandi basabikanye tuntu twabazaniye. Bitunganije muri make. Aho rero tugumirize ngaho nyene kuri iyo point4 ati turaraba aba bakenye gusumba abandi eske mwisunga iki abo baba bakenye gusumba abandi mubabona gute? Ego abakenye gusumba abandi tumaze ushikari indani turakorana n'abajejwe umutekano hari indani bazi vyinshi kudusumbya abo babazi gusumba. Turaza kuyaga nabo batubwira ati abo tuba tubona bari imbere y'abandi babakumbure kure abo baba bagemurira ataco birengeje gusumba abandi. Hamariza guca dukorera kubabaza kuba batweretse za kubikora mu ntumbero nk'iyo nyene. Abahasta ariko ntabwo ari abagabo gusa n'abigeme canke abamama babara abahasta. Mbega Igitega nta bahasta kumbure b'abamama canke babigeme bahaba? Bazobandanya bavyiyumvira sha usanga bikibagora gatwe bazobandanya bagwira nimubona ko dukora ibintu bimeze neza. Zobandanya biryoha. Hama bijanye aba bari muri prison nabo ntituza gucagura abagore canke abagabo. Oya ivyo tuza kubibaza ku mpande zose mu bakenyeza bakenye gusumba abandi mu bagabo bakenye gusumba abandi. Tubikora mu ntumbero nyene. Ariko kumbure ntawe uba yishoboza vyose ni bande ushimira kumbure bagufasha gutunganya urugendo nkuru reka ndagwita urugendo rw'amahoro. Yego abantu babifasha n'abavyumva
cyane cyane ubuvitari ndazi jewe uno musi nagize nka kane ubona kugenda bikora nk'uwabikore ko nanjye nafunzwe imyaka myinshi yego urumva nabiyazo na vitari mvura bikunda wirimo ndabimuyagira na nyene mvura bikunda n'abandi ko twakoze n'aka groupe gatwe kajyanye kuza twabiganiramwo n'abandi bantu bagira dutera dutandukanye ngo ino n'ubundi baracaza usanga badufise ngira ngo mu mufuka tera tudua ariko baza kududuha mu kanya bari bibandanya bigira inguvu bibandanya bikura kuko ababikunda babandanya biyongera yego ndashimira cyane cyane vitari kuko ari mu bantu bambere bavyumvise ubwa mbere shimira n'uye dimo na nyine ko ari mu bakurikiye vitari mu bijanye no kwitanga mu cyo zimwe wese abafise imbere yuko kumbure nakira abandi bakasta kumbure bashitse muri kino kibanza ca prison ya Gitega ndifuza kumenya icivugo cy'uno mwaka kumbure mu gihe turiko turahimbaza umunsi mukuru w'abarasta mbega icivugo cy'umwaka cyo mwawuhaye icivugo cyahe Ikivugo ni tubabarane dukundane umenye ko bijya utakunda na mugenzi watabikunda umenye ko bijya bibazo mugenzi wawe arimo ibishikana ukabona nyine umunsi umwe byabaye ko birashika nyene ntamenye ingorane aho zizanana kuko gutanga bizana mugisha yego cyane cyane ngomba mpe mugenzi wanje Vitali anyunganire imbere yuko umuha micro ariko kandi ndinda kwibarize hari abazobimbaza muri commentaire ati eske maître canke Eric Jimbi numurasta nyabaki mu gihe mu mutwe mbona atabusage afise canke dreads niba bimbaza kumbure nzobishure gute oya burasa n'umutima w'urukundo burasa ningene witwara ingene wifata n'umutima werekana abantu bakubonako apana byo bibonako ivyo abantu bakubonako bigatuma wowe ariko bakubona niko bimeze umutima w'urukundo kubabarana kubona ko mugenzi wari mu kibazo ikintu kana ko umufasha ukakimufasha ibintu nk'ivyo gukundana muri make yes Vitali kumbure namwe ndabakira kuri Igozen TV karibu cyane twari tubakumbuye yego murakoze cyane irigize kabiri kumbure ku mwaka uheze narababonye aho mwaje kwitabirira kumbure gufashanya n'abagenzi bawe b'abarasta bashigikiwe na Eric Jimbi ndababona ngaha kumbure aho mwagize ico mukora kugira ngo abasanzwe bagorewe canke bapfungiwe mu bibohero rikuru rya Gitega mugira ico mubafashije uwo mwaka wo vyagenze gute kugira ngo kandi usubire uronka ko kajyo kumbure ko kuza kwifadikanya n'abagenza yego je kubisanzwe rigize kabiri tuzana na Eric Eric arambari ati jewe ndafise urugendo rwo kuzoza kuraba abafungwa bafungiwe muri prison ya Gitega cavuga ati nta kibazo na kimwe kugenda tuzoja nta kibazo na kimwe reka turabe ukuntu ko kwegeranya akantu tuzobashira yego Eric arambwira ati hariho nabandi yabwiye ari ba Dimo yego hariho nabandi nyene badufashije mu kino gikorwa mugo batarose ukuntu bashika ngaho mu kino kibanza yego kumbure reka ndagushimire kuko iki ni gikorwa cy'ubugabo ariko kandi igi ni icyahe kindi uhimiriza kuko abafasha saba hasta gusa sivyo kumbure mwebwe abahasta ni muri bamwe mwama murabikora buri mwaka noneho na cyane cyane kuri uno munsi mukuru w'abahasta mukagira ico mukoze kugira ngo mugarukire kubasanzwe bafungiye mu bihorero rikuru rya Gitega ndasavye unterere akamo abandi bantu kumbure bogira ico bakoze kugira ngo ababene wacu nabo basanzwe bari ngaha kugira ngo babone ko natwe turi mu gihugu egatwe turi mu gihugu ngaha babone ko natwe turi mu gihugu tubibuka yego kubisanzwe mu buzima nuko abantu bokundana yego nyene ngaha nyene baraza kumva baremye ku buryo tuzarwaje kubaramutsa yego murakoze cyane hasta nawe ndakwakire cyane kuri Igozen TV waje ufise guitar eske uno munsi baza kubacishiriza ko gato kugira ngo ubibagize basi bibazo baba bafise turabacishirizaamwo kuko kuba ngaha ni nko kuba kwa muganga nta numwe ataha kuyigo umutima w'urukundo ubandanye ujamwo nabo nyene bareme babone ko hari abantu babitayeho n'undi munsi tuzogaruka kandi ndashimiye Mutama Eric byitemu gose na Vitali imitima tuzoyigumane kuko Imana nayo nyene irafise kubafasha bakavayo imeze nk'ibisi yururuka umuntu hakinjira yuwundi kumbure nawe ugenda uhimiriza kumbure bagenzawe kumbure nabo ko mu mwaka uza kabisa twobona ahantu huzuye abantu baje gufasha abandi kumbure basanzwe bari muri iki kibanza niko nabandi bazobibona ko natwe twitanga bazobona yuko nabo nyene bikenewe ko bafasha nkuko nari mvuze nta muntu atakwigwa
ni ugufashanya kuko ntawe uzi yahereza. Mutama umuhasta ndakeka ariya anye umaze imyaka itari mike uri umuhasta nawe ndakuramutse mu vyobahiro vyanyu kuri Igozen TV. Mumeze neza Mutama? Ni byiza kabisa guhurira ngaha kuri uyu muryango. Jewe umuryango nawubayemwo imisi myinshi cane, mugabo kuhahonyora ngaha urantera ubwoba hakantera igitsure. Ubu no musi mpuriyeho n'abagenzi nkahuriraho na TV mba ari ishema idasanzwe. Mwafashe urugendo rungana gute kugira ngo mushobore gushika ngaha kumbure kwifadikanya na bagenzanyi kugira ngo mugire ico mukoze mu guterera agacumu k'ubumwe abasanzwe bari muri kino kibanza ciboherera kuri ya Gitega? Jemba ngaha nyene Gitega simba kuremba nk'ku birometero 7 gusa cyangwa 6. Kubisanzwe na mandi ngaha igikorwa nk'iki nkama ndagishima uko nanje nagikorewe. Aba nifuza ko nabandi tusiga cyangwa babibona bo bikorera abandi kubera ikiba kuri mugenzawe kiba kizokubako uko tuguma tubisubiramo ibisi umuntu yurukunda kurira uko niko nabibonye niko nabyanezereye mu kugira ndabibemo. Desire ndakwakire na kuri Igozen TV. Iyo wumvise umuhasta abeshi bibaza ko ari umunywatabi nta yindi siguro kumbure babiha, ariko kuva ku mwaka uheze narabonye ko abahasta nibo bantu ba mbere b'abanyamahoro, abantu barangwa n'urukundo. Nawe kumbure nk'umuhasta noneho ari no muririmbyi asanzwe aririmba mu makaraoke agiye atandukanye, ndashaka umbwirire bajya abantu biyumvira kutari kabahasta. Kubisanzwe abantu biyumvira gutyo baba bariko bariyumvira nabi. Murasta ntakwiye kubonwamwo itabi, akwiye kubonwamwo umutima w'urukundo nk'uko aba bakuru banje babivuze. Urukundo, kuvuga ukuri mu bantu, no gufashanya cane cane. Cyo nico nobabwira, ntibazosubire kwihenda, ntaho bihuriye na gato. Ariko kandi nk'akajambo kihumure ku basanzwe bari muri kino kibanza kidasanzwe, ndashaka kubazokurikirana ikiganiro kabisa wumve ko Desire umuhasta w'ukuri, umuhasta mbere anafise n'ingabirano yo kuririmba. Akajambo ubabwira kumbure ko kubahumuriza ni nkaka kajambo kihumure nobabwira nuko uko bukeye atari ko bwira. Ego ejo hazuba heza, bakomeze kugira umutima rugabo, Imana iri imbere yabo. Nuko imbere ko turangiza reka tugaruke kwa Edimo hama Eric Jimbi canke Maître canke Manager aca turangiriza ikiganiro. Reka ndakwakire Edimo, noneho ndakeka ari n'ijyambere ndakwakire kuri Igozen TV. Ego murakoze n'ijyambere kuri Igozen TV, n'ijyambere je munyakiri. Ariko uranaberewe cyane. Murakoze cyane. Hari ufise imyaka ingahe? Uraboneka ko mengo umubebe ariko yakuze afise akanoti. Oya ibyo siko bimeze. Imyaka ndayirembeje no munsi ni anniversaire yiwanje. Wavutse no munsi? Navuze 11. Hajya anye Bomale yarapfuye nawe ucuravuga. Mwaranyuranije. Imyaka ndayirembeje no munsi ndakwije imyaka 35. Je naguha nka 22. Vyoshika. Edmo. Nawe kumbure ndagukeze kubona wifadikanya na bagenza kuza kugira ico ukoze kugira ngo bagenza ci bari muri ico kibanza ubaterera agacumu k'ubumwe kugira ngo babone ko twe turi mu gihugu tubibuka. Na cyane cyane nyene murakoze. Iye akibimbira grand frère ni grand frère wanje, akibimbira naravyumvise navyumva kuko nigiye kuma kweze yarabimbarira, abeje kubimbwira sinari ku kazi. Akazi nikanyoroheje ko nshobora kuba no haza kuba no boneka mu uwo mwanya. Hanyuma ariko twaraganiriye abaje ngaha narababonye, kandi nanjye ibintu biba bikoze biranezera, kandi nanjye kuba babikorera aba bari ngaha ndabiva ko nanjye ndahazi, narahabaye urupango ndaruzi, nararubayemo, ubuzima bwo ndabuzi, imico ndayizi, kubona yo twagiye tukarondera ivyo bifungwa biri ngaho tukira tubazanire, no kugira ngo nyene twifatikanye nabo babone ko natwe nabwo bari ngaho atari vya bindi byo tuvuga ngo bari banegize twe turabafise ku mutima natwe
tubone ko twe bayidukoreye abandi. Yego. Eric Jimbi nawe kumbure turangiriza ikiganiro ikibazo canje ni kimwe kubera iki buri mwaka uko ubikorera abo abari abasanzwe bafungiye mu ibohero rikuru rya Gitega kubera iki abari Ingozi abari hehe udashaka kuvuga ati uwo mwaka nawo reka ngendera abandi nabo kugira ngo babone ko abahasa ntitugira imbebe dufasha buri karere kose kumbure tubonye ko hari ikibazo hari ico twofasha. Murakoze cyane kunyongera kano kanya ngira tube turaganira. Yego musango nimwe nakubwira nyene bivana na mikoro. Yaba nifisa mikoro kugera nohere ku ipirizo ya mbere gushaka kugira kuyanyuma. Gusa ndabagendera ko ibibazo barimo ndabizi. Mbere we anashaka ipirizo nabayemo si yonyene. Oya nabaye ne mu yandi mapirizo mugabo nabaye ne mu yindi pirizo ko bivanye n'ubushobozi mbafise mvanja hafi mugabo hamwe Imana yobandaje interiteka kuraze ko yukoze mu byo Imana yaguhaye Imana yakongera umugisha kumbure. Urumva hamwe Imana yomba nanye nyongera umugisha ikanyongera mikoro nahandi twahagendera. Yego nkasaba kandi cyane abandi bantu n'abatazi ibijyanye n'umunyoro nyene bimeze. Umutima w'urukundo nisaba gutanga kandi bizana umugisha. Ko uza kubona kino kiganiro wari wese bafite icyo yokora aza kwitora agacha akaza kwikubita agacha kwa tije nanje kumbura ibyo bintu byanjoheye mu mwaka uza. Nanje bazompamagara twifatikanye nabo cyane na kino gikorwa. Kuko nakubeshana igikorwa kiza kuko uravye ubuzima bw'umunyoro n'ikintu kigoye cyane ko harabamo kwihebura iyo ni nk'ijyambe uvungwa urihebura nyene ukavuga jewe ahantu sindo hava kuko unje muzangwa ngaho mu rupangu uje sino kubeshya urupangu ndaruzi guhera ku cyumba cyane ariko kandi ntagukiriyemwo hariho umuntu yo kwifuza guterera agacumu kubumwe ariko akavuga ati none kubera ko abatazi strago canke amakuba ari ndani ugasanga nta nguvu abihaye kugira ngo nawe aterere agacumu kubumwe wowe nk'umuntu wavuze ko wigeze kuba mu kigo nk'ico reka ndacita ikigo dufate akanya gato uko kububwira bajya abantu batarahinjira canke batarahaba ubuzima bwaho ingene babugoye kugira ngo uza kumviriza iki kiganiro nawe ku mwaka uza canke singomwa ngo buri mwaka ariko naho bejo agira icakoze mu gihe yumvise ati ubuzima bw'indani ubuzima bwo mwibohero rikuru buba bumeze gute. Marakoze cyane kugira kano kanya. Yego urumva prison nyene urumva ko ari prison nyene n'ubuzima bugoye kurumva mwamena mbere urumva widegemvye. Yego birashuka sanga umuntu haraza bona gakosa kaca kariya. Urumva fatingira ngo ni nko mwigororo twese twaca nko mwigororo nyene ko birashika nyuma mbwabo bigahera. Inobira ko ubuzima bwo ubuzima bugoye. Ko ubona ari muhira aza kwicara zikora abandi bantu kabisa ibintu bitoroshe. Ko rabo ufite imigambi imeze gute ingana gute usoremere ingana gute umaze kwinjira ngaha cyose babihagaze. Ushikara icyo cyose inguvu zose uzizeye ko bari nyuma. Jewe rero nabaye nk'umuntu ameze nk'uje gusahiriza bajya usanga badafisa wabo babitaye. Ariko kandi buriko mu kwepa ikibazo gato nashatse kumenya eske mwe muri mu mpimba mwari mubayeho gute kubera ko abakubona utagase yari anye ibifungo by'ishati bihakwa gucika bava ajya mu boss yarapfunze babaye mu mpimba gato ukoresheje umwanya muto turashaka kumenya eske umuntu abari muri kijya kibanza babayeho gute ubuzima bugoye babaye mwo babumeze gute kugira ngo ujya muntu yogira gacumu kwa kantu yokoze yumve ko umuntu abari muri kijya kibanza bari mu buzima butoroshe. Nivyo nako ndaza ko nyene ubuzima bwo ngaha ni ikintu kidasanzwe ko urumva gwamena mbere ho ntuba widegemvye nta kintu na kimwe ubushoboye gukora. Nimene ko nakubwira ko ndiko ndatumbera kugira ngo navyo ndabivuge. Uri ngaha indani birazwi ko wabandi iki gikombe cy'ubufu n'igikombe cy'ibiharagi aho ni ku munsi mu gitondo cyangwa saa sita. Ugombye ni saa sita gombye ni ku mugoroba birakora ko urahitamo uramenyera ubikoresha ugombye urabireka gombye kagira utabivaye n'ubushobozi bw'umuntu. Hariyo n'abantu bafite ubushobozi bukuye ivyo batanabijya batanabira bafite abantu babigabira kanaka. Urumva muri make mugabo urumva ufunzwe nabonye uko babiri kose ivyo batakaza biba bihari. Yego urumva musango abantu bataramenya ibintu byo nyene bimeze bagenda bamenye ko ari ubuzima bugoye abantu bahari babakeneye ubufasha butandukanye mutu naturiya nuko nabaremesha navyo nyene kandi bikaba birimo umuntu abaremesha abwira ko harimo twahabaye uhaba hanyuma bikazoherwa surukidegemvye nyene nkuko bavuze uti nabo kwemera ko je nahabaye urahaba hanyuma ukaba utekanye ukarindira cyo tubona buzo kubwira kandi gihe n'igihe ubuzima bwazosura kwabandanya ukaba umuntu nk'abandi nyene kujya bimeze muri make abantu batabize bamenya ko ivyo bishika nyuma kandi bikazohera kandi bakamenya ko abantu bariyo bakeneye ubufasha butandukanye bwo mafaranga cyanye kubaremesha cyangwa bivanye n'utundi tuntu twose nyene dutandukanye tujanye nibigize mu buzima bw'umuntu. Yego iryo jambo ryo kuvuga ati abadafunzwe bari mu gihugu
iskaba iryo jambo ryaje gute ryavuye kuki kugira ngo bavuga ati mwebwe muri mu gihugu muri perezida Frizo rero ntuba ega nta freedom iri urabaza kibari kintu nta mwidegemvye kuraza niyo uri Tanzania usanga ufise passport iki niki binabiriya nibiri ngo kana kuzohamara urumva rero nta mwidegemvye nico tumuvutse mbega hariya mu gihugu bimeze gute urabaza kuko urumva sahanu ure kuriwe kuja uri kunde sahanu ugira ikibazo kana kango wagira ico wifashe urumva nico gitumubaza uti mbega mu gihugu bimeze gute kuko sahanu ushobora gushika umwanya wari wose muri make biva ku ico ciyumviye nuko turangiza ikiganiro waranateguye kumbure igiteramo aho ico giteramo kizobera muri Ayanai Bar akabare kameze neza cyane gasanzwe kari muri zone ndega basha yinyibutse zone Mungwa isanzwe iri muri commune nziza ya Gitega ako kabare Ayanai Bar ho kateguye ko kazohazoba harimo abaririmbyi baririmba karaoke ndetse nabandi bagiye batandukanye bega ucagaguye gato ivyo navyo bitunganijwe gute ndakeka ko ari ku munsi w'igenekerezo rya 12 ku kwezi nyene kwa gatanu uwo mwaka nyene wa 2024 ucagaguye bega indinganizo z'ico giteramo nazo zizoba zimeze gute mbega kwinjira kazoba ari ku buntu azoba kanoti bizoba bimeze gute yego indinganizo z'ico giteramo kuko harimo abantu kana kazo abarimvye kana kazo baje bava mu micungararo yakure bisako bazo bakeneye agatike kabazana twarashize ku mahera igihumbi kwinjira na gatike katavuna na karoti katavuna kugira ngo nyene abaje bava kure bazoro nyene bazoshika n'ingene bazosubira inyuma ukuntu bitunganije ko kunywa ntazohenda ndibaza kumburi hazobura twishi mbwa tuzoboneka ni kuvuga ko ejo nka saa 4 saa 5 muzi kuzobutanguye kubandanya tutera amahina tuganira n'imigwi itandukanye hazoba hari MC promoter Esro Bruno promoter hari anyazoba yahishikiye Cartoni beshi baramuzi Carton Amerique yazo hariho abo muri Rukembe ba Desire bande ya hazo hariho na barimande umva ibintu bizo baramavuta mu bisanzwe kwinjira kanoti gusa kamwe k'igihumbi konyene gusa katavuna reka tubashimire cyane noneho turabona ko mwazanye imodoka ari yuzuye amashu ibijumbu hari anye n'amasabuni agiye atandukanye hari anye nakandi kantu kumbure muza gukora ariko kandi ndabatera intege noneho ndanabashimira ariko kandi nk'ijambo rya nyuma wo dusozerera ko na cyane umuhamagaro kuri bamwe baba batagira ico bakorera bagenzi babo kumbure baba bari mu buzima bworoshe murakoze cyane kunyongara kano kanya ego akaja munosozerera ko nuko abantu benshi ivyo babera karore bakabona ko ari biri kuko urashogena mu kabaro kwa 50 ijana wayasoroje wayamaze kandi hari umuntu kana akayabuze n'igihumbi aza kugura amavu cyane yabuze n'amahera amajana 3 aza kugura umunyu basanga irakiro arimaze 2000 bimaze nuko mwinzo kugira wasanga mbere vyose unagwaye mu bintu atarakamaro vya kumariye ariko hari abantu bari guhimba 30 bazo gushimira imyaka n'imyaka muri make nababwira ko bakukebuka bakamenya ko niyo uno munsi ubona ibintu bimeze neza ejo bishika bikagorana ko yo bazokumva kama nkaka nabo bazogico batere kugira ngo twongereze inguvu kuko nakubwiye ko twazana tuntu dukeye gose mu bintu ubona ko umuntu biba bikenewe rero tuntu nyene twashoboye kuronka ko vyagenze nasaba ko abo bibona no bandanya bikusanya byongereza kugira ngo tuzoza ari inguvu zikuye mu ndi mwaka ego nuko murakoze cyane hama ndabifurije umunsi mukuru w'abarasta wa twese mwiza kandi murakoze namwe Igozani TV Igozani TV we could cry